Murenge cyari umushina mu buko cyakandi ngumweme Petro kanagira muvira natwe ba general tune bazalendo. Amahoro y'Imana abane namwe bakunzi ba BM4 News mu nkundire ndabaramutse ndabahe nikaze muri kino kiganiro cacu cuno mugoroba w'igenekerezo rya 10 ukwezi kwa gatanu uno mwaka. Turi muri kino kiganiro tugiye kujanye niva canke n'ikugwa ry'abasikare b'igihugu cy'u Rwanda mu bice bari barasanzwe barafashe ngaha muri Uvira cyane bice bihanamiye Uvira Plaine de Rusizi ndetse n'ahandi henshi ahanyene muri Sud Kivu. Turaje tuhababwire nkuko amakuru atushikira avuga yuko zimenyesha bazavuye muri Sange, Ruberezi, Ruvunge, Katogota n'ahandi nka Remera ndetse na Bwegira. Buno buce bwose bwamaze kuba buvanamwo zinenyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda. Aho amakuru adushikira batubwiye neza yuko habonekanye amamodoka azatora amwe mu bashefu ndetse n'abasirikare b'inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda. Ariko hari amakuru tuko turakira avuga neza yuko M23 igikora ibirenge kirahava, hariko harazanwa abasirikare ba Red Tabara ndetse n'abasirikare ba MDP. Twigwane nkuko amakuru yacu abandanya abivuga. Ibyo twaje tubabwire tubice ijya nino tubabwire ukuri kwa makuru ariko aravugwa ahagiye hatandukanye. We tugiye kubana muri no camake ngufi ya no makuru ya rino joro. Nkundire ube waracyenze kuri subscribe no kuri like ndetse no muri commentaire hama twinjire tubabwira inkuru y'idonido uko ibintu vyifashe ngaha muri Sud Kivu na rijya haba hariko ravugwa amajambo menshi. Yes, nkuko bisanzwe mu nkundire manze ndababwire ibijanye n'ivanwa ry'abasikare b'igihugu cy'u Rwanda mu buce bigiye bitandukanye, nubwo abenshi bataramenya ico bacatumye nyamukuru bariko baromoka canke bariko barahava atamigwano iriko irahaba kano kanya. Ariko migano twabahaye twababwiye neza yuko zino nyeshamba zishobora kuba ziriko zirahava kubera ko zimaze iminsi ziriko ziratakaza cyane abasikare batari bake n'ibigwanisho. Vyabaye ngombwa yuko bahava kubera ko ibintu bishobora kubakomerana kandi mu buryo batari biteze nkuko twabandanije tubabwira. Yes, nkuko mwabandanije muvyumva RDF M23 bariko barahunga kabisa, bariko bariruka mu bimodoka. Biboneka neza yuko atamaragamo bafise mu bice bamaze gukora. Nkundiye rero imbere yo twinjira mu idonido manzi ndamutse cyane mwebwe mwese mudukurikirana aho muherereye hose, vy'umwihariko abari mu gihugu cyacu cyiza cyo Burundi, abumva no mu Kirundi, abari Kenya, Uganda, Mozambique, South Africa, abari muri Afrika yose muri rusange tutibagiye, abari Burayi, abari muri Amerika, abari muri Aziya. Tubabwire timwiriwe cyangwa mwaramutse bivana n'amasaha muriko muradukurika nkuko muri ko murabibona. Akurana amasanamu nabacishirijemwo namwe amasanamu yaranze abazarendo inama bariko barakora muri Plaine de Rusizi nyuma yuko inyeshamba z'u Rwanda zamaze kuyanyaga ziriruka zirabanga ingata kabisa. Biboneka neza yuko wazarendo baciye bahita bakora inama ikitaraganya nkuko muri ko murabibona kurano masanamu nabacishirijemwo. RDF M23 irikirahunga gukwiragira ko bakomeretse neza na neza muri Kasika, Sange naho bitwa na Kitundu ndetse ni Murenge. Umugwanyi wa M23 arika arahunga igihugu canke urupfu kugeza amasaha tuvugana kimwe no guhunga urupfu canke ugahunga igihugu. Ni nyuma y'ikogwa ryo gukura abasirikare b'u Rwanda mu gisagara ca Sange, Ruberezi, Murenge ndetse na Remera. Abagwanyi bo mpuza amashira hamwe twigwaneho na Red Tabara bayobowe na Colonel Sematama bivuga yuko batanguye kwigarurira buhoro buhoro ibibanza vyari vyarahevye. Ibica nk'ibibanza vyari bikuwemo zino nyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda. Muri Sange abagwanyi bahari bavuga yuko batorenza batayo nimwe, hari n'ayandi yabonetse hafi ya Maturure ndetse na Bwegerera kugira ngo bakingire imiryango imwe y'abanyamurenge isanzwe ihaba. Murumva neza yuko M23 RDF bakiva muri ubwo buce afande Sematama yaciye ahita hazana Red Tabara ndetse na MDP twigwane kugira ngo bashobore kurinda umutekano w'ibi bice byari minyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda. Turaje turabire hamwe eske ni kihe kintu kiba gitumye M23 hava Red Tabara ikinjira ndetse na MLDP twigwaneho. Abanyagihugu baracarindiriye ingingo y'ubutegetsi bwa leta ya Kinshasa kubijanye no gusubirana no gukingira ivyo bice bifise akamaro kanini mu mutekano mu burasirazuba bw'igihugu
ca Kongo. Abenegihugu bo mu gihugu ca Kongo barasabwa kuguma bari maso kandi bunze umwe mu kugwanira ubwigenge n'ubusugire bw'igihugu cabo. Kasika iri muri teritwari ya Mwenga iracarangwa n'umutekano muke kubera ko imigwano iri kuhabera mu micungararo yaho. Haravuga imigwano rimwe rimwe muri teritwari ya Mwenga. Ibice bikikuje Kasika biracari mu kaga kubera ko imigwano hagati y'abagwanyi ba M23, ingabo z'u Burundi ndetse na Wazalendo. Abanyagihugu babayeho mu bwoba n'amakenga, bamwe bakaba bashobora no guhungira mu bice biboneka ko bifise umutekano. Akarere kariko karagirwa ko ingaruka n'intambara ziri kubera muri sekiteri yose ya Mwenga. Uko ibintu vyifashe aho bitwa Nakitundu, harumvikanye urwamo rw'amasasu aha muri Nakitundu. Ivyo bikaba vyateye ubwoba n'uruhagarara mu banyagihugu bamwe bamwe. Kugeza ubu nta cegeranyo cemewe canke amakuru arambuye atangazwa n'abategetsi. Abenegihugu bo baguma batewe amakenga n'imiryango myinshi nayo yahisemo kugabanya ingendo kurindira yuko ibintu vyotekana. Muri Sud Kivu nyene ahagana isaha 12 z'umugoroba kuri uyu wa 9 Rusama haradutse ubwoba bwinshi mu gisagara ca Sange kiri nko ku birometero 30 gusa mu burako bw'igisagara ca Uvira mu kiyaya ca Rusizi. Amaduka yarugaye. Amakuru ariko arakwiragira anavuga ko abagwanyi ba M23 bashobora kuva muri Sange muri joro ryakeye nkuko mubona baraye babikoze. Haribonekeza neza yuko inyeshamba z'u Rwanda ziko ziritegura gusohoka muri kino gisagara. Icambere no babwira nuko habanje kuba ubusuma budasanzwe kuri centre ya Sange aho basahuye ibintu bitari bike, ubufu, ibiharage n'ibindi vyinshi abenegihugu barasanzwe badandariza muri ino centre, ndetse banapfungura canke barekura imbohe zose bari bafise ngaha mwisange. Muri Mushaki naho hakurikijwe amakuru yavuye imbere yerekana yuko ibitero vya drone za FARDC bivuga yuko abajenerali babiri b'abanyarwanda bashoboye kuhasiga ubuzima, nkuko abatari bake mwagiye murabikurikirana. Ndibaza kuri vyinshi uko biravugwa aho muri Sud Kivu, murashobora gufatira kuri ibinda babwiye kuko biriko biraboneka neza yuko inyeshamba z'u Rwanda ubuce bwo bamaze kubuvamwo. Ariko ikibazo ni iki kiriko kiratuma M23 Red Tabara bariko barinjira mu bice vyari birimo M23? Dufate yuko Red Tabara yoba ihenzwe na M23 canke M23 ishoye kuri songoye canke ishoye kwicumu zino nyeshamba za Red Tabara na MADP twigwaneho za Colonel Sematama nkuko abeshimira ko bugenda mubikurikirana. Rero mu bice biriko birasorwa mu zino nyeshamba, amakuru adushikira avuga ko Red Tabara yo natwigwaneho bamaze kuba bahashika, nubwo ngo atari beshi cyane ngo usanga badakwiye. Ni batayo bavuze nk'ubuce bwa Ruberezi, Sange, buno buce donc biriko buravanamwo canke buriko burasorwamwo zino nyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda. Biriko biravugwa neza yuko buriko burinjigwa n'abo basirikare b'inyeshamba z'u Rwanda nkuko amakuru yacu abandanya abivuga. Red Tabara kwinjira ngaha bivuze iki? MDP twigana ku M23 kurekura nayo kinjira bivuze iki? Ariko kugeza kano kanya no babwira yuko ahakiri urujijo cyatumye zino nyeshamba z'u Rwanda ziva muri bino bice, aho biriko biravuga yuko zino nyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda zoba zakiriye telefone ivuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibabwira gusohoka muri bino bice, nkuko amakuru yacu abandanya abivuga canke nkuko twashoboye kubatohoreza. Ariko twebwe ku sisango twakoze twababwiye neza yuko M23 yivanye mu bice vya Kivu y'Epfo inyuma y'imigwano yabereye mu kiyaya ca Rusizi igakubitwa n'iyindi iheruka kubera muri teritware ya Mwenga. Ibi nivyo bikuru twafatiye ko yuko inyeshamba z'u Rwanda arizo zoba zaratumye
ziva ngaha muri bino bice bino bice bari barafashe ngaha muri Sud Kivu. Ni nyuma yaho abasirikare b'u Rwanda bavuye mu gisagara ca Sange, Ruberezi, Murenge, Remerera n'ibice vyose, biraboneka neza yuko Fandese Matama yoba ashoboye kurisongoye, kuko nishobora kuzana gukura bajya bacancuro mwari mufise muri M23 bajya baki abafaransa n'abongereza bose basanzwe babafasha, abajya aba mercenaire, ugacuzana rero tabaranguje ngo kuhagwanira, ndetse ize kuhagwanira na ntuze na twigwane. Sinibaza neza yuko aha hantu bashobora kuresista canke usange n'ubwenge M23 yakoresheje ivuga ati reka tubereke neza yuko twahavuye, ariko ariho bakiri, nkuko amakuru yacu abandanya adushikira muri kino kiganiro. Kandi sinabwe ntababwiye kano gakuru aho twagerageje kumenya neza ibijanye n'itegeko ryatowe n'inama nkuru ya Amerika, bikaba kandi biri mu vyateye ubwoba president w'igihugu cy'u Rwanda n'ikiroberi bakorana, bikaba biriko biratuma bariko barava mu bice bitandukanye kandi bazobandanya bava no mu bindi bice. Twarababwiye neza yuko mu miseze leta z'umwe za Amerika yatangaje neza yuko atabiganiro bizongera kuhaba mu gihe uno muhari w'inyeshamba z'u Rwanda utazoba urarekura ibice vyose wafashe ngaha muri Sud Kivu na Nord Kivu. Ndababwira imiji nka za Bukavu, za Goma, za Minova ndetse na za Sake n'ahandi hose bamaze kwigarura. Ibi mu vyibuke neza yuko nebabwiye ari byo byo bitanguye zino nyeshamba pardon, akaba ariyo mpamvu nyamukuru bariko barava muri bino bice bafashe ngaha ku butaka bwa Kongo, nkuko twakomeje tubabwira. Ivyo ukwiye kumenya kubijanye n'itegeko ryatowe n'inama nshingamateka ya Amerika. Leta z'umwe za Amerika ubu zishaka guhindura imigenderanire bafitaniye na DRC cyangwa RDC, ikaba urunaniro rukomeye rufitaniye isano n'umutekano, ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro hamwe n'umutekano mu buseruko bw'igihugu cha Kongo. Inyuma y'iryo tegeko ryatowe mu nama nshingamateka ya Leta z'umwe za Amerika, neza na neza Washington yo yifuza gutanga ubutumwa pardon butomoye. Umuntu uwari we wese ishirahamwe canke umuhora uwari we wose ushaka guhungabanya amasezerano ashigikiwe na Amerika ashobora gufatirwa ibihano bikomeye cyane n'amakungu. Ivyo bishobora kubamo gufatirwa amatungo y'amabanki, kubuza amaviza, ibihano by'ubutunzi, gukurikirana amakungu mu by'ubutunzi, kwigunga mu vy'imigenderanire. Igihambaye gutahura, Amerika ubu ifata Kongo nk'umufatanye w'ibikorwa w'isi yose, kubera ko amabuye y'agaciro Kongo isanze yibitseko nka coltan, lithium, cuivre ndetse n'amakolta. Murabizi neza ko muri Kongo hari ubutare bwinshi cyane atanumwe atobagira umugenzi. Rero tuzaza gukomeza tubatohoreze ukuri kw'ibikuravugwa byose ku mirongo y'urugamba, ndetse tubabwire ukungene muri rusange biriko biragenda. Ariko kugeza kano kanya ico twababwira nuko inyeshamba z'u Rwanda zo zamaze kuyazingira ibirago kabisa, zamaze kuzinga ibirago nka shetani azingishwa ibirago. Yes, muri make ni bino batangaje canke no babwira. Reka cenda mandanya ndabashiriramo ino video y'abazarendo mwumve ikiyago cabo, abumva zino ndimi zabo muratomboje, ariko kubatazumva nabo muze kwihangana cyane, kubera ko ni indimi uramana yuko bavuga indimi nyinshi bagiye bazicanga. Ariko icyo batangariza muri ino joro nuko Red Tabara iri kwinjira mu bice M23 irekuye ngaha muri Sud Kivu, neza neza muri Plaine ya Rusizi no mu micungararo y'igisagara cyangwa imicungararo ya territoire ya Uvira, nkuko amakuru yacu abandanya adushike. Kandi abashimye cyane mu bose twanyuma kiganiro, ndizera yuko twongera kubana no mu bindi biganiro cyane ivyo ku munsi wejo. Bye bye. Ngere hari umushina mu bugo takani ngumweme vetro kanagira mu Uvira na tweba general tunebazalendo tugalwa kina hibe na murasire ingabo ko kono iri kwanga bahakabibita biguma bikaba gatotology birabiguma tukanwa turone zigandika abantu tutagakiyumva mu rugazi bakatulasha abantu banafwa hako tonata hutuangalioka huko tufu zalendo. Nasi unajua mtu akiketi sana anachokaka. Kama sisi tulitoka Fizi ndio kwenye tumewacha wanamuke, tunakuja tuko na haya.
Tunatoka Uvira tena tunarudi Fizi, Uvira na kuwa Tombe. Mabilo yo eta mushumiko labiki. N'Uvira kandi bagwatwa. Hayi mwayisha. Mukolaga mugenda hayi. Ulibuhani. Baba ba general. Nyinyi ndio wenye kujua manjia. Nyinyi ndio wenye kujua maeneo. Delfe ingie Sange na adui Sange. Kwenye atamuzingira. Sasa wewe unabakia nyuma yangu, mimi naenda Sange. Je, nitakuta njia wapi? Tuwe kimoja. Kaje tuwe na masa 5 tutagata alumuso na kwenda kwa kama sasigana. Musa senu mundu. Tutagana la shisi pika heme. Tutagana la shisi twenu betugala shisi yaka. Tutafingana mwili kwa mwili. Tuyugwe bo wiki bagweti. Unakola shirahala yongi kwa tobaheza. Inafaa tupambane macho kwa macho. Usikose kusubscribe channel yetu. Waliopoteza marehemu hatukupokea. Kandi Kiswahili cyabanga kigagora. Ndagare zamagambo mingi nyeri mubuzi wa Delphin Alembe appellation Ngoma Nzito. Nyeri kiragi muto mubi na bijanga mubuyi. Tabaza mutula. Kuyubo twadeta pole kuba zalendo abatera uyu mutabana. Walungu mutula twadetana kurashe kandi. Kwa maana tukisema kama siye ndio mwenye alipoteza. Sisi wazalendo ndio waliopoteza. Maana sio kama hapana. Ningetembea naye, ungetembea naye. Hivyo. Kama vile unité special tumekuja kupongeza walioachwa. Na unité special ina envelope. Sio force speciale, ni unité spéciale, base des opérations. Leta ile envelope. Sijui kama nimejipanga mbaya. Nimeona huko ndiko kumekuwa watu wengi, lakini na wengi wamenisikia. Kwa hiyo unité spéciale hii ndio envelope yao. Sijui kama kuna mambo matatu ambayo nitayazungumuza kidogo, sitakokota zaidi. Ya wakongomani. Mwijukishubiramo. Ukishubiramo. Tukuyishi. Nasimu kubwira abashosi bivira nabakazi bivira nabatabana bivira nabagere bivira. Depuis tutangira ukuloha makobola. Nijuka abantu bose wakati bitana balisigiri bakasigana ari kubikaba amakola bikaba bikayu byanahona Mungu atutabala tabangi bukavu tona yingira kandi hayi kabuvira babaza ubuvira bangatere kubwira kabiri kama ngabiyemera ibyo hariko buzira kwishubira mu bangatere babaza umutuli ba general buzira kwishubira mu bugatere kubenge biki aba general kuko muturukundo rwa kumerekera rutari rukundo. Nya kisiko twali yishire tutali yishiko twagaje amavigi bene gana. Ndio. Wengi hawa. Ndio. Nilikuwa napenda kutokomeza neno la. Shauri wawashaurie pembeni yao wawaambie gisi kwa maana nimeona wafuleru ndio wengi na kwa maana tumepoteza mfuleru na unisisi wote ni wakongomani. Labda mtaweza nisikia mbaya lakini kuna tatu ambayo nimeona ndio maana nimetokomeza kifuleru. Nishiko mnivuiti. Ndio. Tukiwa walimu wengi hakuna nafasi tutakwenda na hakuna mahubiri tutasikia. Maana tuna walimu wengi. Hata sisi wafuleru sisi wote tukusanyike. Mujue hata mimi niko hapa nitakuwa asegoa kama mama, nitakuwa asegoa mama, nitakuwa asegoa nani, lakini tujue adui ni mbele yetu na yule adui ni ndugu yetu, anajua mahali popote tunapoketi. Daba gani nyagi ngavu bali wafuli kama tabishikoko na simu kura tu general tutakwenda kuitapa tutashiri tapimu itu ili kwanga batukayishi no muda tukayishirwa ishije tulirimohe. Wandugu mnisamehe sana. Kwa maana nina kero juu ya kifuleru. Ndio. Nina kero juu ya Kongomani.
nilitonga banatanira tikifuliro nagwana bafuliro no muri buvira bayishubiri ndimo mufuliro na mstaku wapo kubenga abantu bakasigala na ba M23 abantu shana ba M23 basosi aliko bakazeta na ba M23 kubenga umusosi bakagayana nuwabo umusosi na staku wabo ngali M23 tumugenda hai ndao tumugenda kama tundimaliza miaka kenda tuko tunapambana kule kuvilima watu wako kimoja hakuna risasi ya guvernema yetu tulikuwa tunapambana nayo juu ya nini bikiri angatuma tutalozu ulio tulise adui tusubiri guvernema tu kai mbako ngomani ndako bangagira tunalo bana buvira ndako mwangagira tunalo atali muwe mubwata ngwe ndibiri guvernema tuweza masasi kula mumuketa kumbale zo sosiongu bazalendo balishindwa kupigana bazalendo nini na nini risasi ya kulomba mutama hata uwe na nguvu za namna gani wazalendo tuko ni hivyo ndio gambo mwenyewe shabaha ya kusema vile sisi tunaelekea kwa mtu fulani tupatie kitu fulani pesa ya kulomba lomba haiwezi jenga nyumba ndio wandugu wa Kongomani tujirudilie tuwaze tupambane wazalendo nasi unajua mtu akiketi sana anachokaka kama sisi tulitoka Fizi ndio kwenye tumewacha wanamuke tunakuja tuko na haya tunatoka Uvira tena tunarudi Fizi Uviri na kuwa Tombe mabilo yo eta mushubiko labiki Lubuvira kandi bagwatwa hayi mwayisha mukolaga mugenda hayi ulibuhani baba ba general nyinyi ndio wenye kujua manjia nyinyi ndio wenye kujua maeneo delfa ingie sange na tu isange kwenye atamzingira sasa wewe unabakia nyuma yangu mimi naenda sange je nitakuta njia wapi tuwe kimoja sasa shida huko naona mwenzako kipita atasema sema delfa ule mtoto mimi nilishakuwa mzee bakisema naenda na delfa ndio mwenyewe bwana vita ni vita tusipokuwa kimoja tutapata hata wenyewe walikimbilia Burundi walipata hata na waliona alama leo waseme tena turudilie makimbizini ni shida lakini mimi nangoja aksio ya mwisho kwa mama mimi nangoja aksio ya M23 ituatake ndio wenyewe nangoja sina tena kwa wakati wa kusema sasa niambie wenzetu tuende pambana na viko hivi huko nakuta general iko na question mark kumwezake huyu na hii ni nini wa jamaa soda za kanakanda te ukikuta soda iko na kinyongo kuro yule sio kiongozi maana mkienda mvita nani mwanza nyangula mwenzake huko mwenye atawaza mnyangula hakuna jana mliona mambo yenyewe yalifanyika Fizi si mliona kumistandao kiongozi tu anashindikiza mtu kufika nafasi kama umati wa hawa wanaanza mlipisha kitu eske maafa yenyewe yanatokea huku gouvernement sipo chunguza mzuri huko kutatokea guerre mondiale troisième guerre mondiale muangalie mzuri hawawezi tuia watu kama vile na ngombe kwenda sasa wewe taikala kwako huko Mungu niende kuabudu ulizala na mama naye alizala inafaa tupambane toni ya mwisho ba general tusaidiane kama Alexis ni coordinateur kama mama ni coordinateur kama mwingine ni coordinateur shikane mkono kwa mkono Mungu kumigozisha tu kutakizi hali kwa watu wangaibata kisiko tulire bashaje bakaya mwenye uve muhamagara bazee tutakirindirira ubundu bukuguna ifuniruke nade wetu tunatayoga tutadarindira ubundu bukuguna oyinji kwa bisiri bishimbo mu nyumba betu wangadeka atuweze byo ndagalunda batabana hano munabona ko twagahisha yije ngo nijwa lunda hano ndahiti shaho ndagweti biki na ndake kigoje ngo nikegero ngamisi ibintu byabakaje problem muihangane tulole hayi tugagwa haratu abo hayishuri bijaga hasange hari biki hasa ubu nao kuja
amanje banasema babu muyomba M23 abakayisha nawe batazidi ulukana batumulinda sasa ko baturambye sisi ndio ba M23 ndio maana nasema tuigalukemo tweto ba M23 twene twetama telefone kama mubwira bali tweka ndio tumushirita kandi ngubayisha muzidi sana kuwaita muwaambie kama tuko tuli nakandi nabanoga mubwira namurasire uko shibwa tubwira kabiri bano bazehe bano baguma bagatemana n'imipanga bano generale barakiri japo kwa babahitinya machachu barakiri kwa M23 kuyingira kandi muntu mutabona kama amate mu muntu n'umupanga bitangaza rero kubengere cyari umushina mu bugata kandi ngumwe M23 kanagira muvira natwe ba generale tune bazalendo tugalwa kina hibe na murasire ingabo gata kokono iri kwanga bahakabibita biguma bikaba ngatotologie birabiguma tukalwa dorone zigani gabantu tutagakiyugwa murugazi bakatulasha abantu banafwa hako tonata hutwangalyoka huko tufu hapa tutapatia miaka Kenya tushina bitu na simu kwa wira ba generale batatu mumbabarire mungoge twihangane tuleka kwazo kutibira bwana tulekula madaraka bono umuvo coordination nandi utweza ba coordination kama mwenyeshi ketu batazindishi tulola akana mukamuyugo twihangane twishweke kiguma kisenge cyatuwezi coordination ulito biyemera ko tugwati tugahura n'amafasi zina mugoro bawe bagene tino mwatweza umushano zake 10 bano bazalendo bashari mukino cyugo bangalisa 10 bangalisa kigana bangalisa ke magana gabiri bafulira tushubiremo bakongoma tushubiremo ubwo tikigoja kirete tutipima mashiro mushano yatulolo tutabuyire baraba kuyakuya ndaye mukazutizirira habiri uyo atari mukawe na hii munayo waona wale wenzetu mnaowaona msitegemee msaada kutoka nje zanje ni msaada kutoka nje zanje mguu mmoja mueme M23 mwingine mguu wale wengine watu huyu baba nani mbona mwangaishi watu bora bawazo mtu mwanyi ubwa huyuko ibi tukulwewa ibi tabya biriko bamanuka imigazi mwihangane tuli bana bikishuka tugalo mukishuka bamanuka tugalo mutubanda ngayuko kiongozi batako tumana ni handu waguma mutakiza zetizina bano bale bakakobani mwe ili tuitya mahazo kakisinjira aba mayeni shiko mugira byasi aba sosi mugira twe tukakolesa byasi bimugenda kono bana bino mwe tugata ngo byasi bikiri mu mufuko bikiri hari mutazindonga abuhanye niruguru tukalonga ubuhanye musosi kujana cyako asigire obyanga kaye timuganda mudabike ngo mulondo gwari halira tulolo huko ndandika nafunge ninjira bamuyinjana shika baraka ngo lukabone sasa mugweti byasi bikologa na abantu kana wabantu batugayemera abantu bafore musima ezabanu mutura gaba kamutira abana bamuganyiga abasosi utahiti byasi unamu nugwe tibyasa bireke tire kubone kumuntu etibyasi tupime ingacha malungu zahika tutatazirwa toshina bitu tukola tugara babarasire mango tomana noloka ziriguma tugapanga ukulo ni M23 uli iri munishi kwa M23 ababwire tuli pre bayipanga bayingire sene tugalasha ni drone zitalashe tugala ubira kutanga kwa twanga bali omugira musoko ka nale hosha tuyokera maka tugabera mo bikaye tuwe na masase gatanu tutagatwa lumusoda kwa lugala chama sasigana lusa senu mundu tutagana la shisi bikaeme tutagana la shisi twenu betugala shisi yaka tutafigana mwili kwa mwili tuyubwe bo wiki bagweti urakula shirala yongi kwa tobaeza inafaa tupambane macho kwa macho kuba ingera tumirikigo ki obuvira tulingu tulimuvira obuvira izoni kwa asili tuliradi mufine haituli dao tu asigiri na bashukuru tunaweza pole ingambaro na simu kubira wadi batabana bi
Ekenya tuli mubita ili kosa ukutanga maotyo munakiri mubita. Mwani wa viongozi, kuna kosa ambalo nililosikia. Kama kiongozi anakufa, hata sio kiongozi, kama ni jeshi anakufa, hata siku 3 tutaweza hivi. Kunyumba hata juu. Sasa mtu alishakufa na saa ile ni fulani kana naso hano na kulia bidii yako ya kunani. Niko kwenye niko na audio zinaanza toka. Hata Romeo hapa semaki sile wakati tuko muvita tunapata majeruhi, kuna visi tunasemaka sikiri hata unataka kutoa anu anawashushiwa bwenene hano naka ni malaria yakali ni uone muloze abaganga batuletera binini uyo mwana gere tuone kwa gapo hali kwa hiyo minite ngoma ujua kwa lamunuka tumepata fulani amekufa mumuwai huku na ngana kwa kwanza kini audio yake Romeo nimejeruhiwa muwai munisaidia hiyo ndio ikalini viongozi nijirekebishe ndio kumwa badati viongozi tubali kugiri parade mbavu tubira batabana balekirira bintu tashubiva kandi nadu ya muwa bataka tusoma ya du yishwa mwezi nadu ya muwira yisha mwingi nabala umbatera kula kolano muvira yibala limuno muvira tukaba malira mumuno muvira ndayo gali okamuno muwira abagagenda takugenda kukirikare hakuna mwenye atatoka huko muvira lakini na muwira bibiri ukule basi wate tulwire muno asima batutirike ndao tukagenda haliko tuhulu sema labana ngobere bala basoda babi abukuniga bantu huyu ni kiongozi system si huyu na anamtaka pale mnajua masasa nyinyi alipiga mule mwingine ile ndio kosa nyinyi tuko na kama mama tusulta magasha bona bando batugwetiri bano bara hiyo batugwetiri umutima mule ukamuyitiruma nawe akakushukira magasha kwa kikubwira haliko baba kusezi après la guerre c'est la justice ndio tuiti meeting yalira mu Kasenga liko hari tuwatu wasimukubira abantu kokuno n'ababiyongozi boshi tuturekebishe okula tuwa tumunuira abara hiya bitu zenege hano ngubo tukola mu ripanga bamugweti imisi tugenda kumugaze mugo ngweli pinira nako James bomina namutaga tugaba bwataza twaba ngweti imisi ndaba twala mu escort basi kwa tibali bana babe likaba na babe ni hano mwembi kibo mugwetindisi yabi iripika yeme na ugidi pika yeme mugazi yu Yesu gashobola wabo anamwangusha tuna muziki ule mwana mweta baba na babe ni mugo mutaza pigana tugendi pigana muda adui tule kukula shirana mubaraka tule kukula shirana mubana bitu kukabuta twanga kengera twaidakira twende kule bakati kukisira ngo bana wazalendo ngo bana bitu watu libuzaga emi baraki gageni muti asigirwa bashinga ngo batabara ni lazima kila mtu afike na kila zile coordination wanasema zifike pale kwenye kutakuwa meeting ili wazee wetu watusaidie kwa hii masasi yenye wanasema yenye iko napitika pale Kasenga. Asiyefunzwa na wazazi atafundwa na dunia. Meeting itakuwa nadhani ni Kenze. Na itakuwa tu ni kubarabara juu watu wenye watakuwa napita basikie. Juu tukienda pale Mterere labda kuko wenyewe watu kama kuko meeting. Tutaangalia entre ya nganga tunaweza fanyizia pale. Sawa, merci.